bora kwipresenta uno musi tuza kuyaga ku kuntu abantu novuga bagize amatake ku barundi tuzi bo bafise ico bariko barakora bo bafise aho bagejeje mu mirimo yabo bo tuzi ivyo bakora kandi atawe bariko baragwanya ariko l'année passée nko muri ano mango za avril gutangura janvier l'année passée hari abantu vraiment bateye ibitero vyinshi baragwanya zina muntu wese yari yarahagurutse kugira afashe Uburundi mu buryo bumwe canke ubundi abo bantu baragwanyije abantu nka Innocent Muhozi ari we wa mbere yatanguje television privée mu Burundi turamuzi kuva kera muri RTNB na hehe baragwanyije Teddy Mazina baragwanyije Kaburahe baragwanyije icitwa société civile yose les médias et les journalistes tout le monde barabita kite barabita ibiki ariko nticabujije kwabo bantu batutswe bambitswe ibara nuvuga gute babaye traîner dans la boue nticabujije ko baguma bahagaze kandi ko baguma bakora kandi que la vie a continué ivyo turaza kubiyaga ko hamwe n'ibindi donc mes questions ce sera ukuntu bavyakiriye iyo époque aho twabona baguma babatake baguma bavuga ko amajambo menshi où est-ce qu'ils ont trouvé ce courage de continuer atari kwigana uraho où est-ce qu'ils ont trouvé cette énergie mugabo c'est pas les premières attaques baronse c'est n'iza nyuma namwebwe muriko muratwumviriza mukazobona murahagurutse gufasha igihugu gufasha abanyu gufasha abantu ko avansa ntimuze mutangare muronse amatake atagira uko angana ahubwo reka twige ukuntu aba bavyifashemwo namwe muze kutubwira ukuntu mwavyifashemwo munahanurane entre vous kuko Bible ivuga iti abana b'Imana n'imbugita zikarishanya nimuze rero dukarishanye kuko imbere harahinda il faut que vous soyez prêts mentalement émotionnellement et même financièrement niko nonavuga ariko ça c'est un autre sujet reka rero muze dufashanye nkuko nabivuze mu kanya gaheze navyanditse reka ndabishire no ngaha kuri commentaire mbona d'ailleurs commentaire zinakora reka ndabibashirire ko uza kugira le commentaire le plus liké donc aza kuyandika bakayilika cane gose ndamumwanga $20 imbere yuko ikiganiro gihera hama uwuza hamwe n'uwuza kuvuga agafata ijambo akavuga mes invités bakambwira ati vraiment Renaud uyu muntu avuze n'umushinga ntahe mugabo il faudra ko baza kuba bose bari d'accord kuri uwo muntu biza kuba unanimité ego kuri ico gihe uyu muntu ndaza kumumwanga nawe nyene iyindi $20 nuko budget yanje yo kuba sororera muri ino pake ni 2020 tubana amahoro okay reka mbandanye nshiramwo umuziki wa Modibu en attendant que uyu muntu yaduze yasavye ijambo yitwa Ingagi no musaba kuba arafunze micro kugira mpeze presentation ni kubwanyu vraiment izi space ziba atari mwebwe simbona umuntu yohava atamba yirorera rero murakoze cane kubona muri kumwe natwe umuntu atari ko atamba yirorera ni namwebwe muduha inguvu mu bwinshi bwanyu muri intervention zanyu muri byose nkuko nabivuze ni $20 ku muntu aza kuvuga les invités bakavuga bati vraiment ni sawa iyo $20 mugabo urumviza kuronka umuntu umwe dufate havuze nk'abantu 10 aba invités baza guhita mu muntu umwe aba invités nivyabananira guhitamwo ndaza kwandika peut-être amazina y'abantu bane ngaho hasi musi et vous allez choisir uwo nza kubona aronse ama pourcentage menshi dufate en moins de 30 minutes turaza kulimita 30 minutes peut-être comme ça et voilà uwo muntu araza kwironka iyo $20 yiwe hama aussi ngaha musi les commentaires sont ouverts umuntu aza gushirako commentaire kubijanye n'ivyo tuko turavuga akaronka ama like menshi nawe nyene araza kuronka $20 yiwe nuko donc kuri pake yanje nuko mpisemwo guhezagira abarundi bo kuri Twitter batwumviriza misi yose baza mu kiganiro nari navuze ko mfise ikiganiro vendredi nari navuze ko ari 19h
kuko imufare kugitegura, imufare gutumira abantu, ego nuko bimeze. Donc ndahaye karibu Innocent Muhozi, Tele Renaissance, karibu cane gose. Umwaka uheze mwarahuye, novuga ngo n'ibigeragezo vyinshi cane gose. Hari akagwi k'abantu kaserutse karatwataka, karambika ibara abantu benshi cane. Baraza nyene muri sens yo kuvuga ati reka tudecredibilize uwo wese yahagurutse avuga CNDD nabi, tukibaza tuti aba bantu batigera bayivuga nabi bo bariko babivuga nkande, bariko babivugira iki, est-ce que batumwe, est-ce que hari ikiba motiva? Mwebwe ico gihe c'amatake mwavyakiriye gute? sinzi ko unyumva Renaud. Yego ndabumva neza cane. Mwiriwe mwese, mwiriwe Renaud, mwiriwe n'abo turi kumwe bose hano. Bon, ma space jewe au début sinajayo cane, ariko icatumye njayo nza ndakurikira kurusha, numvise hari ivyiyumviro bimwe bimwe numvamwo biteye kubiri n'ico twateza kuba turiko turakora tugikorera igihugu cacu. Kuko izi débat si ugupfa kuvuga, burya umuntu aragira iciyumviro akagiserura kikaba confronté na appréciation y'abandi bantu, kikavamwo ibikorwa. Umuntu ntapfa kuvuga gusa kugira ngo avuge, avuga kugira hagire ikiza kuvamwo. Numvise rero ivyiyumviro bimwe bimwe vyariko birasirikira ico gihe, vyaranteye ubwoba cane kuko numva umenga ni ibintu ntari nzi ko bishobora kuba biriho, ntari nzi ko bishobora kuba bikiriho ukuraho. Niho navuga nti oya, il faut ko ibintu umuntu agerageza gukontribuer ku recentra le débat, na cane cane yuko hari ikintu twibagira, sinzi ko ari twese. Jewe nabonye amakrize menshi mu Burundi, natangiye gukora muri 84 muri RTNB, narabonye amakrize menshi de très près, ndabona ama malheur menshi de très près yagiye arashikira abantu nzi, abo ntazi, muri make ashikira igihugu cacu, ashikira akarere. Bimwe vyoburija kugira réflexion, ukaguma wiyumvira ati ibi ni biki, bivuye kuki, twobivamwo gute, nk'uko abandi bose abarundi bose bariko baribaza les mêmes questions. Kuko ushikiwe n'ibintu uravuga ati ibintu ndabikizwa n'iki. Ama réflexion aravansa, haraza des modes de réflexion zitameze nk'uko zoba zari classique. Sinzi akantu karimwo ko mukumva. Turabumva mwebwe ariko ako kantu ntitukumva. Il y a une sorte de petite musique. harimo son imeze nkaho hariho yaje space yo bitanguye. Okay. Okay, ubu kavuyemwo? Karavuyemwo, ego. Okay, good. Okay. Donc ama tentative yo kurondera amasolution araba menshi, ibibazo biraturengera twese, birarengera abarundi, birarengera akarere, gushika naho dushika muri ibi vy'uno munsi. Twari tuzi ngo twaronse des solutions zigizwe n'abateza kuzigira les acteurs politiques, dusanga en fait uyu mwanya wose nkaho umengo baratakaye, nta solution zabonetse, ou alors pire ça a empiré. Ico twagira ngo ni solution ugasanga ni poison kurusha. Donc les réflexions quand même évolué, les Burundiens nous avons tous évolué ensemble, turarelativiza, tukumva les arguments des uns des autres, tukabumva les malheurs des uns des autres. Hanyuma rero ugaca wumva abantu bakiri dans des réflexions
kandi de manière très sérieuse et déterminée nka zimwe za epoke ya za Parme Hutu za Paripe Hutu za CNDD-FDD zikiri mu ishamba n'uno munsi interahamwe des idées ziniya umuntu ko ari umuntu ziniya umuntu wundi wita ngo hari icyo mudasa ko agira uburenganzira bwo kubaho kwiyepanisa we nabi wiwe mu gihugu ciwe gutunganirizwa kugira umutekano mu gihugu ciwe gushobora kwiteza imbere mu gihugu ciwe utangiye kuvuga ngo bariya kandi abo wise bariya ntibanyagupfa ntibanyaguhangayika ntibanyakubura byose etc. aho numva uri kura tegamine zibomoka zitubomokera ko twese aho numviye rero ama reflexion mwe nayo niho navuga nti oya hari ikintu twebwe bamwe twabonye ibyo byose twibagira nuko ufashe nka 93 bashaka duhere kuri 88 nega marangara ko ça a été la première grande crise je nabonye gushika uno munsi ugaharura imyaka iheze abantu bamaze gushikana hafi 30 ans ou plus ni benshi bavutse icyo gihe ariko rero twebwe twari duhari dukuze nitwibuke ko abo bantu bariho kandi hari ibintu byinshi twebwe tubona umenga c'est évident ça va de soi bitari évident qui ne vont pas de soi kuri bo ushobora gusanga hari umuntu ababwiye ikintu bakumva umenga kirumvikana bakumva umenga ni teze ni teori nk'iyindi aho niho navuga ni uburozi buriko buraja mu bantu izoba perpetuel recommencement ibi byumviro ntibyaguma bishirwa imbere bisirikira abantu babivuga a visage découvert aho umenga ni ibyiyumviro mu bindi kandi ari uburozi tugahora cyangwa tukabibanaliza ntacyo tuzoba turiko turamara uko niko natanguye kuza mu space je nibuka umunsi uraho nigeze kwiyenerwa cyane kabiri DJ nyene muhira muri space nsanga amaboko ariko arajugumira kubera ishavu sinzi abambwiye ati riya cuja guharira n'abariya basazi b'imburakimazi n'ikintu oya sinshobora kutaja guharira nabo kuko hariho abantu benshi bumviriza ibintu byose tubona umenga turazi ibyo ari byo biva niyo bija bitadukanga hari abumviriza ibyo bintu bakumva umenga nibyo on ne peut pas laisser l'espace ku bantu bariko barashira uburozi mu bantu de bonne foi bwabo batazi iyo byaje biva batazi certains détails batazi certains tournants byafasha kugira dushike ngaha nicyo cyatumye ngumamwo ndadiscuta ndagira gute alors après numva amataka aratanguye puisqu'il s'agit de ça bikaba personnalisé nta kiri personnel kirimo muri ibi bintu ni by'igihugu tuba turimo si personnel so mwapfuye itongo so mwapfuye je ne sais pas trop une affaire privée quelconque non ni by'igihugu tuba turavuga nacyo gituma ari bibi cyane ko iyo turiko turadiscuta bihindukira bikaza kuba personnel iyo bibaye personnel ni ukuvuga ko tuba twataye umurongo kuko c'est des débats pour le bien commun pour éviter le mal commun aussi numva biriko biraba personnalisé abatukwa turatukwa abitwa ibi turitwa biriya abazanzibarite abahutu ibintu bakanita umuntu ngo ni umuhutu nk'aho umenga ni igitutsi d'ailleurs kuko umuntu valeri yiwe n'ico akora sico ari uvutse uri iki cyangwa kiriya ok maintenant umaze iki ukora iki icyo ukora nicyo kidetermina appréciation société nawe n'abandi bantu bagomba kugira kuri wewe cyangwa ntibagire kuri wewe mugabo izo attaque personnelle nazo
birababaza c'est sûr, birababaza c'est sûr, ariko ni bitoya cyane kuko nk'uko navuze ntituba turiko turagira ibintu personnel, kuko turi mu bintu personnel benshi ntituba turi ngaha, ntituba tuza ngaha, tuba tuja guca amahera, tuba twarayaciye, tuba twaragize ibi na biriya, ntituba twiyenteresa kuri ibi bintu d'ordre intérêt général, intérêt commun, intérêt z'igihugu, intérêt z'akarere, intérêt z'ubuntu kuri twese. Ico nico kintu ca mbere gituma umuntu avuga ati ntaco bantuka, bamparabika, bemvanta des histoires, bagira gute, ni bitoya cane kuko si jewe, kuri jewe si jewe, ico ndiko ndaharanira kiraruta ivyo bintu, izo attaque personnelle ni ntoya cane, akote y'abatanze ubuzima bwabo, akote y'abamugaye, akote y'abafunzwe, batotejwe, bagize gute, bazira ico gihugu cacu ca twese. Umuntu rero akarengera ses petites attaques personnelles parce que c'est kuko ukanzwe n'ibi niki wokora, kuko ibiturindiye bikomeye kurusha ibi ni bitoya cane rero, nico gituma atawe vyovuna intege, kubabara n'ibisanzwe, kuba insensible navyo ni biri normal, ariko nugutegera neza ko ibi ni imitego isanzwe iriho, iyo bikozwe n'abakora ico bazi, iyo bikozwe n'abihenze nabo ntaco, uraronka okaziyo yuko utangara uguma wumva kumva, ariko iyo bikozwe n'abazi ko bariko barakorera ico kibi, kiri mu gihugu, kiri mu karere, abo n'ibisanzwe, n'ibiruta ivyo ejo muzobihuriramwo. Hari abandi bakora bibi kurusha abo, naho nabo ivyo bakora bitegura ikibi kindi kininiya, ukavuga ati ibi ni bitoya cane, même si ça peut m'énerver ponctuellement, mais c'est rien du tout, kuko n'urupfu ejo murashobora guhura, n'ukumugara, kumugazwa, kugira gute etc. Donc igituma umuntu ashobora kubandanya ico ariko arakora, nukuba azi ico ariko arakorera, kuba uzi ko utariko urakora ngo uce amafaranga, ngo bakuvuge neza, ngo bakuvugire gute, oya, kuba uzi ati ukuri ni kuriya, icodukiza ni iki na kiriya naco kiramaze kudukomeretsa, kiramaze kutwica, ni ngombwa biboneke ko kiriya kintu ari kibi, ata neza kizanira uwo ari we wese muri twebwe, n'uwibaza ngo hari neza kiri bumuviremwo, ata neza irimwo. Ivyo rero biri hejuru ya attaque personnelle, uca uzibanaliza ukabandanya ico uriko urakora, kuko naho watanguriye gukora ico uriko urakora, ntuba warabajije ico uyu canke uriya yiyumvira, uriko urafata ama risque, ntuba mwagiye inama nabo, kuko ama risque usanga umuntu yarayafashe atagira uko angana menshi, gutukwa, kuvugwa nabi rero, umutima wawe mu gihe uri en harmonie n'ivyo uriko urakora, urabandanya ukavuga ati ibi ni bitoya ntaco. Nuko rero murakoze. Ego murakoze ku nyishu muduhaye. Nk'uko mubivuze na kare, iyo umuntu ari en harmonie ya vocation yahisemwo gukora, hariho ibintu umuntu aba yiteze, hariho amatake umuntu aba yiteze, hariho novuga gute une certaine résistance canke ubube gito aba yiteze ku bintu vyomushikira. None muri izo attaque umuntu aba yiteze, mwari mwiteze yuko vyova ku maprofile y'abantu biyita ko nabo bahunze bashaka kuzotaha? Bon, sinzi uwahunze n'utahunze, sinzi ufise des intérêts particuliers bafise mu Burundi muri système, ivyo ntavyo nomenya, nta mwanya nataye ndiko ndarondera ngo uyu ninde, ava hehe, akora iki, ari connecté nande, yari kuba ari energie ko iratakara kuko ni bitoya cane. Profil ushatse kuvuga ko cane bari abatutsi, ndibaza siko?
bon dumwe niko biyita bavuga yuko bahunze DD bahunga ubwicanyi bwa CNDD-FDD baciye bazana ibintu ngo vyakite bashiramwo uwo wese nzi yoba yaragwanyije CNDD-FDD baca bavuga ngo societe civile yanahunze ihunga amasase ihunga amaradiyo asha ihunga amateleviziyo baturiye ati ijya yari game bajya bariko bakorana na CNDD-FDD bati vyari kit hanyuma je ndafise amajwi aho ababizanye bo nyene bavyivugira ati nitwe twabikreye muri 2025 janvier voilà non seulement ko bavyiyitirira biyita ko ari aba victime bakaca bashaka ku exclure canke ku écarta d'autres victimes bo bari mu kazi abo twe tuzi bari mu kazi yego statut y'abavictime ntawe yihakanira umuntu kuko birashoboka kandi abavictime bose ntibareyagisa kimwe hari umuvictime usanga areyagisa kubera yabaye traumatize terrorize ugasanga asigaye akunda uwamuterurije cyangwa uwamutraumatije birabaho muri psychologie humaine no mu magroupe humain birabaho mugabe igihambaye naho navuze nti kubera barabatutsi niwe twabura muri aya ma espèce ugiye no mu yandi masirikwi ibitutsi kuva jewe nkora tukaja ku ma réseaux sociaux même avant les réseaux sociaux amatake yamariho kuko ibintu bisaba kuba clair ukipositiona ku bintu biri delika ku bintu biri dangereux ku bintu birimwo urupfu n'ubuzima ni ngombwa haba abakwataka je mbonye umu extremiste tutsi fascisant hutu naco bimbwiye nico kimwe kuko kurwanya izo fascisme uzirwanya uko ziri kose kandi nta n'ikindi vyerekana ko uhuye nazo atari uko atawufise monopole yavyo ntawufise monopole y'ikibi nkuko atawufise monopole y'iciza donc les fascisants baba abatutsi baba abahutu birabonekera mu byo bandikana amakomantere ubona baba banditse kubyo twakoze cyangwa ibyo twabwiye kuba kera cyangwa guhigwa cyangwa kugira gute ni ibintu bidatangaza bidasurprena abitwa ko bahunze cyangwa bahunze rerema bakwatatse ufata kuri lefe gusa ufata kuri izo fe bakwatakiye ko cyangwa bakubwiye ko cyangwa ibyo umuntu yakoze cyangwa ibyo umuntu yavuze uba wihenze ugiye guta umwanya urondera uvuga ngo ndababaye kubona n'akariwe yanyatatse n'akanya bariyumvira gutyo nta kundi naba nifuza ko dusangira urugendo mbwa ugasanga ntabwo dusangiye ahubwo turi muri confrontation nta kundi turagira confrontation si ça vaut la peine donc uru rugamba rw'ibyiyumviro ni fondamentale kuko nirwo ruza kuvamwo ibikorwa intumbero ibikorwa bifata iyo abantu bagiye ku rugendo ikiza cabyo urabona neza yuko les idées néofascisants ziri mu barundi de toute catégorie nk'uko abazirwanya bari dans toutes les catégories nk'uko les faits quotidiens depuis toutes les crises zabyerekanye n'ubu zivyerekana donc nta gitangaza kirimo nta no kubabara kuko bon hajewe nakuriye muri ayo makrize ntega marangara yaswe kumitana idafata yindi gestion idafata yindi nzira kubera ivyiyumviro nyina muvuga ati ibintu ntibikunda iyi solution muko muravuga ntikunda nishoboka ntaho kora ivyo bintu ugasanga abandi bamaze gupanga nyene bica abantu nunantua pareil narakubiswe ibuye ku gahanga gijoro hafi ko kuhasigara mu Kamenge etc gushika kuri ibi vyubu donc igihambaye sugutangara ngo uriya nagira turasa cyangwa nagira oya sangwa yiyumvira ukuraho afise des idées fascisantes ukuraho nta bindi ubwoko musangiye n'ibyiyumviro n'ibikorwa mukora niba bafise ibyiyumviro biri aho muraba confronté nta kundi niba ari uri de bonne foi ashobora kugaruka muradiscuta agateba akagaruka donc nta gutangara kure kuri mwo la violence des attaques étaient un peu surprenantes kuko les excès muri ayo mapropos abamwe yavugiye muri ayo maspace c'était quand même assez surprenant aravuga ati ndabihera ibi bintu ko
ko birenze urugero n'ayandi yo nta gitangaza kirimo nta nibiriho kuko yaba bitariho ntituba twarabuze abantu bangana kurya mu Burundi kuva turonka independance c'est qu'il y a des vrais petits néofascistes mu Burundi batuma abantu bapfa ku rugero rungana kuriya batuma haba porté disparu aba torturé etc donc nuko ntawotangazwa ngo unatangaye kuba ari nakabigira kuko ntawe ufise particularité yo kwiyumvira uku canke kuriya kubera uko yavutse uwiyumvira ikintu akagiserura n'icaba ari kizima kirumvikana n'icaba ari kibi kirumvikana ntawe muri sanse kuba musangiye ivyiyumviro kubera ushobora kuba mwavutse musa canke mwavukiye hamwe canke etc kandi ntawe muri sanse kuba muri opposé kubera mwavutse mudasa canke mutava mu ntara imwe canke mutava mu bwoko bumwe mutava mu karere kamwe ka kontina oya icegeranya abantu ni uguhuza ibyo bakora usanga ibyo mukora ibyo muvuga n'ibyo mukora bihura uwo ni inshuti murafatanya urugendo usanga biri diametralement opposé muraja en confrontation nuko nyene ego nuko ndabibona. Merci pour ce rappel utile. Une idéologie ntifise ethnie, une idéologie ntifise conditions sociales, idéologie ntifise amashuri, idéologie ntifise idéologie kanaka ntifise uwahunze gusa canke uwukiri mu Burundi gusa ikiri mu mutwe w'umuntu nyene nico nyene kiri mu mutwe w'umuntu ntibaze bitwaze ngo abo ubwoko kanaka bategezwa kwiyumvira uku canke ubundi bwoko kanaka biyumvira uku. Ego, vraiment, c'était un rappel très utile. Teddy Mazina, attends, il y a Manutse canke ni je ndiko ndihenda? ndahari nagarutse. Ah, ok, karibu cane. La même question vous est posée. L'année passée harabaye amata katagira uko angana. Abantu barakwataka bamwe baranakumenasa ati niwashika muri Kongo tuzokugirira nabi. Ariko kubujije ko tukubona wasubiriye muri Kongo wageze Uvira nejo bundi niyo waruri ndakeka unahari cyane kurusha babivuze. Harabaye campagne vraiment yo kudenigra abarundi bahagurutse, campagne yo kugwanya umurundi vraiment tuzi ari muri activité iyo ariyo yose activisme ou quoi que ce soit umurundi ahaguruka akavuga puf baca bamusimbirako. We ibyo wavyakira gute ndavuga gute iyo contradiction canke ukuntu batataka CNDD-FDD ukuntu société civile yari yabaye kite irabakite gushika naho hahaguruka abahungu b'abahizi nkaba Wilson bo batangura kwibaza bati qui sont ces gens là mais Teddy wewe kubgawo wavyakiriye gute? Bon mwiriwe mwese kunyataka jewe ubu uri kuritera ibibazo kandi abantu sinkunda kubavuga parce que d'ailleurs la plupart yabo nta numwe yerekana n'isura cyangwa ngo ashiriko izina ry'ukuri cyo ni cyambere. Jewe ikintu cyantangaje ni ibintu bitatu muga ndagaruka sur mon activité kugira umuntu comprendre contexte. Ni ibintu bitatu ni regularité ya rythme umuvuduko bariko ingene yari misi yose hama nsanga bariko batuka abantu harimo n'abantu bangana n'abavyeyi bacu dombo nimpa do ba magi ba muhuzi donc abantu badukuriye naho nanje ndi mukuru ubu ariko n'abantu badukuriye kandi batweretse batureze presque dans le sens idéologique et politique journalistique kugira umuntu amenye ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire. Ubonye rero abantu bari muri attaque personnelle ku bantu atacu babagize ucugaruka ku bantu bakoze akazi kenshi kandi bagakora misi yose ba pacifique bande umuntu wese ashobora kuba yari impliqué soit mu gufasha abantu soit gutabariza abantu ibyo twarabikoze je narabanye cyane na société civile mu gihe muri 2015 ikibazo cya manda nari impliqué mbonima bamurashe turi mu muji umwe tutarataza kugira
tutelefona abantu kugira nibaza ko na Muhozi yari akiri i Burundi dutabaza kugira bamwevakiwe. Ugaca ubona abantu rero b'ivyaduka, je niko ndavyita, ni ivyaduka abantu utazi canke abantu wari uzi kera bakuze, nka kuvuga amazina kubera noba ndabahaye ntuze privilege. Ugasanga donc c'est une question idéologique baba basubije ku meza. Idéologie de haine burya ntigira ubwoko, kandi bakagomba kwigira yuko bazi ibintu, bakavuga ngo ubu space zaraje, ngo vous n'avez plus le monopole de la parole, ngo ntimugishobora kwigira ivyo mushaka, ngo tuzohora tubadenonsa. Hazamwo ayo materminologie n'amateorie de conspiration, ngo kiti c'est quoi, kiti yavuye he, kiti nibiki, ninde arimwo. Bava kuri ico bakaja ku muntu umwe bagatangura kumuvuga nabi canke bakamutuka, bavuga ngo yarahunze imbere. Barazi guhunga ico arico, barazi ko ari abantu simvuze muri twe, muri abo bantu nariko ndavuga. Mbonimpa baramwishe ntiyapfa, Maggie iyo bamufata ntiyari kubavanaho. Muhozi pareil, ingene yagiye ndabizi, ingene yavuye mu Burundi. Jewe ingene yavuye mu Burundi naho n'indi histoire. N'abandi bamambure ba société civile benshi bagiye baracaruka kugira ngo ntibicwe, kubera bariko bavugira agateka k'umuntu, no kugerageza ko société itogenda kagirire. Ubu Burundi aho bugeze muri ino minsi, nta numwe atazi ko mouvement yuko uvuga ati reka tuje muri demokarasi hama tugire société civile ifasha leta dans le sens où iyo hagize umuntu arenga amategeko babisinyara kugira abantu babeho neza. Habuze amafaranga muri education, hagire syndicat ibivuga cyangwa abantu bari spécialisé muri ibyo. Hari abantu bari mu minyororo bafashwe nabi pareil. Donc nous on était animés par une volonté de changement de mentalité. Mugabo udukompaye uno munsi ugize comparaison par exemple n'u Rwanda, hari umusirikare twavuganye w'umusende DFDD tuzinanye kubera umuntu umugenzi bari bazinanye, hama ndamubwira iya longtemps, sivuga n'uwo ari we, ndamubwira nti uravye raba umuvuduko u Rwanda ruriko, ingene ruriko ruritegura gutera imbere canke gwigisha abantu kandi bise discipline, raba n'ivyo muriko murakora, ntimudahinduye hazoba ikibazo c'uko bazogarukana vya bindi bivuga ngo ubwoko ubu ngo bukora gutya, ngo ubwoko ubu bukora gutya. Agishura ngo Imana yo mw'ijuru ntibizi. Igituma ndabivuze nuko abo bantu ako kagwi kariko gatera umuntu wese yavuze ati tuje hamwe société civile n'abantu batari sanse kuja muri leta. Toute façon nta marongo baba bariko bararondera, n'abantu usanga bakora amasaha atagira uko angana, n'abantu bitanga évidemment de temps en temps. Urashobora kujya gutya akaba ari projet, mugabo iyo projet ntiyimira abandi bose. Projet ziruzuye n'ubu mu Burundi ziracakora. Donc abo bantu igituma generalishije sincisha ku ruhande, ni kubera avuze nti bashobora kudutukira abavyeyi. Donc babuze ngaha bagaca bataka n'umuryango wawe bakawuvuga bakawushira ngaha, kandi ataco bamaze ataho wigeze ubabona. Hari n'abakoze ibintu byinshi batigera bavuga kandi babandanya bakora. Kuvyerekeye ivyo mu gihugu kibanyi, kugira inkuru ntigume kuri abo bantu, igihugu kibanyi la lecture ya Congo est très importante. Kubera en fait idéologie iri mobile. Idéologie ni nk'igicu cirabura kigenda gica ku gihugu kimwe kikaja mu kindi. Donc parce que ibivugwa ivyavuzwe i Burundi, mwibuke ba Kenny Claude batukana d'ailleurs na Bwegeri, hari n'abandi bantu mu Rwanda avant 94 babandanye bakora ivyo. Hari ababivugira muri Congo, hari abagarutse no muri Congo, kandi n'abarundi bagiye gufasha abica ubwoko bumwe muri Congo, abahiga Abatutsi principalement. Jewe navuze nti je dois y aller kugira ngo comprendre en fait qu'est-ce qui nous arrive. Hama ugarutse urumva wagiye uciye mu ijamba, ugiye parce que je akazi kanje principal no gufotora, nandika mugabo si Biblia vyinshi.
uri kuragira reportage uvuga uti iyi ni histoire y'akarere izogumaho donc ntayifotoye kumwe nagira amafoto avant 2015 2015 mais bien avant natanguye mu 2009 mfotora misi yose c'est comme ça que j'ai pu faire un livre sur le Burundi irimwe abanyapolitike bapfuye cyangwa bakiriho Congo rero il est intéressant kugira ugire iyo lecture y'ukuntu ideologie ishobora kuja no mu bantu atacu mwapfana bagacika bakavuga même langage umuntu avuga igifurero cyangwa avuga sinzi kuno igihavu cyangwa ikindi ugasanga yafashe ya ideologie yaba ya paripehutu yaba intuze mugabo uzi compaye abo ba extremiste tuvuga nabo nyene baba ariko en fait baba essence kubera uje kuvuga ngo je ngomba kumara abantu nundi ari imbere yabavuga ngo ngomba kumara abantu donc ugasanga abo bantu nibo bariko baratwataka donc la question c'était mystérieux et paniquant ndazi ko bon ntibaraheba principalement naho hoba byacureshe gato mugabo le but en fait c'est de comprendre comment l'idéologie fonctionne idéologie irafata wizanye ukayigisha irafata inacho gituma je navuze nti je sishobora kunuma nko muri Masisi ari abajya bita banyatura babaye créé par le FDLR je ndafise interview y'umukolonel qui a créé le nyatura umunyarwanda kandi yatashe avuga ati nije nabakriye ntaharire ati nije nabakriye ko twari twabaye bake cyangwa twabona ko tuzokenera ingabo kandi kugira ngo abakongomane nibaje hamwe tubagabure tubabwire ko bora abahutu bataka abatutsi wabo tubarira inka kugira tubakeneshe ibyo ni ibintu c'est des choses que j'ai entendu mfise muri interview. Pourquoi je dis ça? Parce que kwigisha ideologie ikangiriza hakavuka urwango rwica abantu ni problème. Urumva kumva abantu rero bariko barakokeza ataco bamaze atawe batabaye baza bavuga ngo uyu naka ngo yari amafaranga ngo yakita uyu naka yari amafaranga yibi nibi uyu naka ajya amafaranga uyu naka yarirutse un bon journaliste c'est un journaliste vivant. Jewe naratevye mu Burundi après coup d'état mukabona nanje kwa nabaho niruka ntibari iyo babimenya nanje bari kumfata. So what I want to say nuko wagize neza kugira icyumviro kuko d'abord les anciennes générations de militants biwacu barakeneye ko tuba barakeneye ko tuba exemple n'abanyagihugu barakeneye ko tuba exemple iyo tuvuga iyo batubona dukora iyo wumviriza akaradiyo ku telefone birabaha morale kugira ngo ntibihebure abandi bantu niboce baza rero basubira bagabura badiviza batuka abantu bakoze tout ce qu'ils pouvaient bahakwa no gupfa yasimvuze jewe nécessairement umugabo mvuzi bambo n'impana bande hari n'abana bapfuye n'abanyurujwe cyahereye kuri ba mani irumva avant etc. Donc iyo kite yabo simbo niyiziva niya bitavugira atari gufasha gukora ikibi ko leta yibaza ko ikora ibyiza kandi ikora ikibi guculpabiliser toute une société civile tu es au service de l'État de toute façon iguhemba itaguhemba muga nibaza ko arabahemba leta iguhemba itaguhemba uri kurayikoresha voilà nico nagomba kuvuga. Ego kuko urumva baravuga Pacifique bakavuga Maggie Maison Shalom bakavuga Kaburahe wewe bari bamugize ko ari nkawe chef wa kite bakavuga gushika naho umugani wawe ico kintu uvuze harageze igenda cibaza wamenga bariko bajustifia mu gihe Dede yofata umwe muri mwebwe ikamumara yuko yobikoze neza yuko ahubwo Burundi bwoba bukize abo bantu bahavuye. Mu nyuma leur chef d'ofile umwe yitwa Bwejeri yiyita Kusitu ubu aca yiyita Turaje ca dutangura kumwumva ariko aponda President Kagame w'u Rwanda atangura kugwana n'abanyarwanda bamwe muri bo muri kajya kagwi kubera bakunda kuja Kigali cyane kubera bamaze kwiyegereza abanyarwanda kwiyegereza abo muri M23 baba oblige nabi nko kwikura Bwejeri nabi vraiment baramwikura ariko leur idéologie
yo kugwanya société civile, kugwanya les médias, kugwanya Pacifique n'ahazwa muri Focode, kugwanya bose n'ubu ntirahagarara. Donc gusa bikuye leur chef de file ari wewe yarinda cane akubahuka kuvuga ubu we vyabonetse ko ari umudede. Ndondeza nawe uri mu bantu babaye attaqué mana yanje. Hasi hejuru, gauche à droite, devant derrière, partout. Barakwataka. Kandi tu as tenu bon. Wotubwira ukuntu wavyakiriye, si tu t'y attendais, comment tu as pu résister, ibintu nk'ivyo. Ego yambu cane Renodi ndaramukije cane na Innocent Muhozi hobe na Teddy Mazina n'abandi mwese muriko murumviriza est-ce que je m'y attendais Rey d'abord mbanze nkosore kuko numvise muriko mubishira hari ibintu muriko mushira nkuko vyatanguye ku mwaka uheze nkuko nabiberetse muri commentaire ahubwo imyaka ibiri igira ikwire ntibyatanguye ku mwaka uheze kuko muraza kubona ko hari muri Novembre 2024 kuva ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 aho nakora space tuvuga ko yo gucira umukenge murumva ko kandi ico gihe byari bigeze kure nukuvuga rero twavyakiriye gute je ni nk'abantu twatanguranye mbona umenga turi mu ruhande rumwe turiko turwanya CNDD-FDD ariko maze kubona abantu batanguye kuzanamwo ibintu vy'amacakubiri je nzi ko nta muntu n'umwe ashobora kuba ariko aragwanya CNDD-FDD yubakiye ku macakubiri nzi ko umuntu yubakiye ku macakubiri ariko agwanya CNDD-FDD ntayo ariko aragwanya kuko CNDD-FDD nayo nyene yubakiye ku macakubiri ni ukuvuga rero ubundi abarundi baba bakwiye guca ubwenge bakamenya ati mbega turiko turwana n'iki uri kurwana n'umuntu ariko akoresha amacakubiri ntimugwanya n'amacakubiri ahubwo ugwanya ayo macakubiri kugira ngo aba n'uwundi ntasubire kuronka ikibanza ceci étant dit jega Renodi ntivyigeze binca intege gushika n'ubu ntibinca intege abo muriko muravuga iyo ndamutse ndabumva bariko baravuga nzi ko ndi umu content provider w'ibintu bakora ntivyigeze binca intege na gatoyi ahubwo byaranankomeje no gutahura ahubwo no kugira inguvu zo kurwanya amacakubiri zo kurwanira igihugu cacu kizingamitswe n'abantu bakorera ku macakubiri kandi iyo ndavye n'abandi bose bagiye bagerageza gucafuza je nta n'umwe nabonye yacitse intege aba Focode yabandanije ikora aba Pacifique ninazwe morale ni yose akazi baragakora ivyo nakazi bonyene bihaye tuvyumvikane tubitahure ko n'abarundi nkatwe bo bavuga bati twe turagiye umwanya wacu tuzohora tuwukoresha turiko turatabariza turiko turamenya ikintu cose gishikiye umurundi uwagikoze dufise icizere c'uko umunsi umwe ubutungane buzokora kugira ngo n'abiwe baze bamenye ko amakuru yavuzwe kandi hariho abantu bayafise je mba mbona ari igikorwa ciza cane rwose bariko barakora kandi muri ico gikorwa ntibacitse intege nta kintu na kimwe kigaragaza ko baciye bakora buke gusumba ahubwo inguvu zaragwiriye ngiye nkaraba Magi Magi Barankitse Maison Shalom yarabandanije ikora mbere aherutse no kuronka n'ubundi bushimye nta ntege na nkeyi vyamuciye ngiye kuraba abatabazi shigikira cane gose barede tabara nta nguvu na zike ahubwo n'abarundi batari bake basigaye babashigikiye barabatahuye twaragwijije ibiganiro turigisha urugamba rwabo abarundi bararumenya abarundi ubu barazi abari bo barazi ico bariko baragwanira nta ntege na zimwe ababo
muri MSD, umugambwe MSD nta na hamwe twumvise ngo waracitse intege. Ivyo ndiko ndabivuga aba mu bamenyesha amakuru, abariko barakora, abagiye batukwa. Tele Renaissance ndagushimiye cyane Innocent Muhozi, nubwo woba waciye mu bihe amagara akakumerera nabi, ariko morale wagarukanye ni yose. Tele Renaissance ntiyigeze ihagarara. Je rero singomba no guha agaciro ivyo bariko barakora, kuko nkuko ndabibabariye nta muntu n'umwe afise ico ariko arakora boba baragerageje gucafuza yacitse intege. Ahubwo bose bagize ibikorwa vyabo, umwe wese ico yitumye, kuko burya umurundi ni wavuga ati jewe ndafise uburyo bwo gukora kandi kazi, narize amashuri, nari gushobora kugenda muri corporate, nari gushobora kugenda nkisura amashuri nkabihagarika, n'ivyo bintu byose ndiko ndakora. Burya nta Murundi afise obligation kuba ariko arabikora, mugabo ahubwo umwe wese akurikira amarangamutima yiwe, akanka guhora abona ibiriko biraba, agakomeza akavuga ati je ndi muri no domaine kandi ndakomeye, ndagenda nkabikora. Nta muntu n'umwe pe mubo maze kumva birirwa baracafuza baciye intege. Hanyuma ikindi nishimira nuko twarakoze ibiganiro bitari bike, abarundi barasobanukiwe, je ndabibona pe aba ico gihe twarakoze amasondage ku biganiro vyabo, ku bariko barumviriza, bikatwereka yuko abarundi baragenda gusamarira abasazi, nka kwa kundi ushobora kuba uvuye mu Kinindo ugafata bus uvuga uti ndoye kuri Rwakarede, ugaca muri ville ugasanga hari umusazi ashengerewe n'abantu bakamuraba, hanyuma ushaka ugacererwa ugasiba iyo waruroye ugasamara. Ariko burya umuntu azi iyo yararoye arakomeza inzira, kandi nabo baba bashengereye abasazi, suko umusazi aca acika incabwenge canke aca acika umuntu agira kuri ibintu vy'ibitangaza. Oya, umuntu afise akanya, na jewe gushika ubuye haraho ngwa ku biganiro nkumva, hanyuma nkasamarira kurya nyene. Ugiye uriko uratamarira uraba umuntu afise ikibazo co mu mutwe, uramuraba, haraho bigucamwo ugatwenga, ariko hakagira n'igihe uvuga ati ndabitahura pe, uyu muntu afise ikibazo co mu mutwe, hanyuma ugasamara, hanyuma ukarengana ukavuga ati Imana imufashe aronke ubutabazi kuri ubu, kuko urumva afise ibibazo wewe uhuye nawe ushobora kuba udafise ingene wimukiza, ntufise ububasha na bumwe bwo kumuhoza canke ngo umuvure wewe. Burya hariho ibintu bisaba ko umuntu wenyene yigirira travail yiwe akagenda akivura canke akivuza. Je rero ahubwo ngomba dutahure yuko nyene nimba imyaka ibiri iheze hariho abantu bariko bakora ivyo, none tuzokwama tugira ibiganiro tuganira kuri bo ku vyo bariko baravuga? Ahubwo hari ibindi vyinshi dushobora kuganirako, kuko aba mu abagwanya CNDD-FDD barya abantu n'abantu bari vraiment au bas de l'échelle. Nukuri ugiye ukaraba nk'ubu uye dufate na Innocent Muhozi ari ngaha, tuzi yuko bamushizeko mu mategeko y'u Burundi mandat d'arrêt, tuzi ivyo bamwagirije. Burya ugiye kuraba no mu bagwanya Innocent Muhozi, barya abantu urabashira ku rwego rungana gute? Nk'abantu bafise inguvu zingana gute? Nk'abaki? Urumva uza gusanga ari abantu bato cane gose, bari vraiment au bas de l'échelle ku bantu nka Innocent Muhozi ashobora kuba ahangana nabo. Nico kimwe nk'abatabazi, ugiye kuraba abagwanya Red Tabara, barya abantu birirwa barasakuza ku space, barya bahagaze ku rwego rungana gute, barepresenta menace ingana gute kuri Red Tabara? Ko Red Tabara ihangana n'igisoda c'igihugu, kigura inkoho mu matagisi y'abarundi, gifata abana b'u Burundi kikabashira mu gisirikare ngo kigiye kubagwanya. Abantu bafise akanwa karekare, nta n'ikintu gushika n'ubu
bafise bubatse ntunavuga ngo barafise ngo nimba baragwanya abatabariza canke bagaya ukungene abatabariza bakora mu myaka ibiri bararonse akaryo ko kuba barubatse ikindi kintu gishobora gutabariza abarundi nta na kimwe bubatse nimba bagwanya abafashe ibigwanisho ni igiki bubatse rien nimba bagwanya abamenyesha makuru meme nimba bagwanya abo wokwita ati n'aba influenceur Garenodi je ndakuravye urakora ibiganiro ushobora gufatirirwa kumva wowe nyene wishakiye ariko aho wagakoreye ibiganiro je simbona impact vyakugize ko ngo barakuvuze je n'ukuri ntitubigire ibintu big deal ngo twame duhura turiko tuganira kuri barya abantu kuko ubiravye vy'ukuri menace yabo ingana gute je nta niyo mbona yabo wavuga ngo n'abantu ngo vy'ukuri ngo ku munsi ngo abantu bariko barabumvira ntibariko barabumvira mugende murabe iyo baganira ese hari abarundi bashasha baza kubaganiriza ntibama bari kumwe bariko babeshagura vya bintu vyabo bari hagati yabo hari n'abantu mubona niyo bagize n'ibintu banditse mubona bariko baranalayikinga n'ivyo bakoze bariko baranabipartaja hari naho mubona bariko baragira nta impact nimwe pe mbona ndababona nyene nka kurya nyene urumva bari muri delire yabo kandi iyo delire ntugire ngo hariho space uzokora canke ngo ikinga uzokora kugira uyihagarike baragize iyo fixation mu mutwe cerveau yabo ikaba yaciye ihagarariraho ivyo ni ibintu bizosaba ubuvuzi ni ibintu bizosaba amaterapi mugabo na cane cane ni ikintu kizobavako bonyene atari decision yabo burya n'umuntu muvukana agize ikibazo co mu mutwe n'umwana wawe n'umuvyeyi wawe agize ikibazo co mu mutwe ubundi kwa muganga barakubarira bati hatabaye complicité yiwe wenyene acagure wenyene yuko akeneye kuyivuza akeneye ubuvuzi wewe iki kintu conyene ushobora gukora no kumusengera hanyuma ukaminimiza impact ashobora kugira impact yabarya abantu niyi je nzi ko ndabisubiramwo nta muntu n'umwe ari ku kivi barya abantu bahagaritse nta n'umwe ahubwo nituganire ko tuvuga ngo mentalité de crabe on avance tuje ino teme ndayibonye mentalité de crabe on avance malgré tout je sinabajya niyumvira kuko bajya nta bubasha na bumwe bafise bwo guhagarika kubohorwa k'Uburundi iyo mentalité de crabe turashobora kuyiganira tukayiganira ko vraiment en long et en large tugatahura duti dufate mbega urugamba rwo kubohora igihugu abarucereza babigenza guteje abacereza urugamba rwo kubohora igihugu je mumbabarire isi bajya mbona sabu muriko muravuga pe aho mbona umenga mubahaye poids nini cyane kandi iyo poids ntayo bafise kiretse hagize uwuza akambarira ati ngaha uri kurihembera iyo poids ntayo mbona bafise hari abandi mba mvuga nti umwe wese nagende mu ruhande ahagarariye ko akora ibikenewe ibyo ashobora kugira ngo igihugu kibohoke umurundi atahure yuko umurundi uwo ari we wese aba uri muri societe civile aba uri ku rugamba rw'umuheto aba uri muri diplomasi aba umurundi asanzwe avuga ati nta nico ndiko ndakora ahubwo umurundi uwo ari we wese atahure yuko ati ndafise ico nshobora gukora mu ruhara rwo kubohora igihugu cacu yigirira icizere umurundi ahagarike kwicara yibaza ngo hariho ngo abandi bazoza kubikora bajya bariko barabikorana abarundi nkawe urumva aba bariko baratabariza n'abarundi nkawe bavutse nkawe ntibavutse gutabariza aba bari ku rugamba rw'umuheto n'abarundi nkawe bize amashuri nkawe ntibavutse gufata umuheto ahubwo bo baravuze bati nkora iki bisanga bavuga bati je ndagiye gukora iki umurundi rero uno munsi akwiye kwibaza ati mbega je ndiko nkora iki nkuko nama ndabibibutsa kumviriza amaspace ico si ikintu ushobora kuvuga ngo uriko urakora no kuvuga ku maspace gusa utavuga uti mfise ikindi kintu ku ruhande ndiko ndakora nshigikira nshiramo inguvu navyo nyene ntibikwiye umwe wese rero nahaguruke atahure yuko ikubohora igihugu ni responsabilité yiwe
arafise icyo ashobora kubikorako, agende ku rugamba, muhaguruke Barundi, nimba udafise gishasha ugire ukore, rondera abahari ubashigikire, kandi ubashigikire n'inguvu zawe, ubashigikire n'uburyo bwawe, ubashigikire n'umwanya wawe, ntiwicare uvuga ngo Magi niwe agenda gufasha impunzi. Nimba wowe udashobora kuba Magi, shigikira Magi. Nimba udashobora kuvugira impunzi, shigikira CDH-VK. Bariko baravuga impunzi z'abarundi bari muri Tanzania, bariko barabarasa, bariko barabatahisha ku nguvu, barugaye amafrontiere, barababarira ati kirazira no kuva muri Tanzania muteza kuja ku Burundi, bariko barabatoteza, barabica, barafata ku nguvu abagore. Shigikira CDH-VK, andikira umudepute wawe, andikira uno munsi uza guhera. Ndashimiye cyane rwose muri space duheruka gukora muri nondwi, twari twatanze akamo turavuga ati nimba uzi kwandika makete nigo ruhara rwawe. Hariho umurundi yaciye yandika, uyu murundi yanditse ayo makete, turayashira uwundi murundi, ubu uyundi murundi yakoze document iri complet isigurira umuntu wese amenye icyo ateza gukora. Iyo document ikaja hanze, ibihugu byose muri mwe nimwandikira aba parlementaire mutabarize aba impunzi z'abarundi bari muri Tanzania. Nimba uvuga uti jewe ndabona yuko Burundi aho bugeze, bajya abantu bari ku butegetsi bafukamye mu nda igihugu c'u Burundi, nta rundi rurimi wumva atari urusase, none ko hari abahagurutse bashigikire. Nimba gushika uno munsi nta kintu na kimwe wubatse kimaze kuba gihagaze gikomeye, hariho abandi bamaze guhaguruka, bashigikire. Nimba uri umumenyesha amakuru, ivyo bintu byose genda ubimenyesha abarundi, abarundi bave mu rujijo. Muri space heruka haheze indwi zibiri nariko ndabaza n'interpera abamenyesha amakuru, ni gute abarundi baja mu rujijo bakumva ibihuha misi yose. Abamenyesha amakuru b'abarundi bariko barakora akazi kabo, nibagende ku rugamba, bagende babaze biriko bigenda gute. Ko tuzi umumenyesha amakuru yitwa Alexis Nduwije yagiye mw'ishamba agaha micro abantu bari mw'ishamba bagasigura ico bariko baragwanira. Uno munsi ninde ariko arabikora, ninde abibabujije? Umwe wese nagenda akore aho ahagaze, ariko abikorane n'umutima azi yuko hariho urgence, kandi abikorane n'icizere azi yuko turiko turatabara igihugu cacu. Hanyuma abandi nabo bumva yuko inguvu zabo bazikoresha kugira ngo bahagarike wose ariko aragira ico ahinduye, abo naho nyene bahagaze nibaca batahura yuko baca baja au bas de l'échelle, kuko abariko bagwanya bagomba kubohora igihugu, hariho abafise igihugu, hariho abafise les moyens du pays, hariho abafise amataxi y'abarundi bakoresha kugira ngo bagwanye wose ariko arabagwanya. Ni ukuvuga ko bari hasi, vraiment bari hasi, ntibaje muri uwo mugwi. Nimba ari ivyo bifuza kujamwo nibawujemwo, bamenye ko bari au bas de l'échelle, ariko bamenye ko amateka azokwandikwa. L'histoire ne s'écrit pas au présent. Uburundi buzobohoka, Uburundi nibwabohoka, umwe wese azoza avuga amateka ati je nakoze iki kugira Uburundi bubohoke. Hariho abantu bazobaza ati wowe wakoze iki kugira Uburundi bubohoke ko ubu bwabohotse? Azoca avuga ngo je nakoresheje umwanya ngwanya babohora. Umwe wese amateka azomenya ico azobarira abuzukuru biwe. Ariko ntidute umwanya ku bantu bari very insignificant, nta importance nimwe dukwiye kuba. Nje sinaduze ngaha aye ngo nje kubavuga ko, ahubwo je naduze ngaha aye ngo ndababaze Garenodi ko mubona space ngaha iri muri commentaire yari yo muri Novembre 2024, turiko tuvuga kubacira umukenge. Eske harimo iteka yuko muri Avril 2026 tuba tukiriko turavuga barya abantu vyakwerekweri Garenodi? Nta kindi kintu kiriko kiraba c'Uburundi kijanye n'Uburundi kijanye no kubohora twari gushobora kuba turiko turavuga basi duhanahana amakuru, tuvuga bariko barakora vyiza kugira ngo abarundi babamenye, babashigikire, abarundi bamenye ico bacagura. Kubera ko naho aha nanje ndaza kubaza ati uhava usanga winjiye mu bagomba gusamaza abarundi. Munyihanganire pe, nafashe umwanya, ariko je ndababariye ntitugire igihugu kandi tucitangira. Ok, merci.
titre niyo iri clair ni mentalité de crabe hanyuma hariho virgule yanditseko on avance malgré tout muti kuki ego nivyo n'abantu bari très insignifiant kandi tu as raison ukompaye nk'abantu bariko barondera Innocent Muhozi canke Teddy Mazina canke wewe nyene umudede ubwiwa gufashe yo kwica kandi yo kugirira nabi kurusha ariko barya abantu bari bafise ikibi kibiri bariko barakora kwiyitirira ko ari bo bari legitime kuvuga kugerageza mwese ofete kubazivya kugerageza mwese kubavuga nabi nanje ndimwo kugerageza kutwataka personnellement sur un plan personnel